nkuko mubizi turi mu ntango z'umwaka. Turi mu ntango z'umwaka rero mu bisanzwe umuntu kwiti ci waririmbura, societe kirimbura, igihugu kirimbura kugira ngo urabaho ugize nawe uri kuraja. Twebwe rero mwishirahamwe Ricom twaripfuje kugira ico dushikirije ku bintu biriko biraba mwa kino gihugu. Rero turavye ingene ibintu vyifashe mwa kino gihe turabona neza mu vy'ukuri ko ibintu bimwe bimwe bikwiye kwigwa neza no kuvugwa ko neza. Twaratunganije urwandiko mubona ngagwe impapuro 10 hafi 9. Urwandiko rugizwe n'ibice bitatu. Igice ca mbere tuvuga ibintu twise ibiharuro fatigwako, ibipimo fatigwako vyerekana ko igiko kiraduga cyangwa kiramanuka. Twafatiye ku bipimo bitatu mugabo ngadaza kuvuga nka bine. Igipimo ca mbere ni igipimo kijanye n'ibiciro cyo twita inflation, ingene ibiciro biduga n'ingene bimanuka. Ikigira kabiri ni igipimo twita ivyo dushora hanze n'ivyo twimbura n'ivyo duhakura, ico twita la balance commerciale. Igipimo ca gatatu nico twita le PIB, n'umwimbu umwene gihugu aronka ku mwaka canke ku munsi. Igipimo ca kane n'ingene ubutunzi buduga, ico twita le taux de croissance. Ivyo bipimo rero bitatu vyose tubiravye mugabo murashaka ati kubera ikimwe mvyimviye ubu erega tuvyiyumviriye murazi neza yuko mu mpera z'iyindwi umugambo utwara uzobufise ikoraniro kaminuza, ico bita kongre. Ikoraniro kaminuza ivyo bazokwiga ngo ntavyo nzi, mugabo twebwe nk'abene gihugu burya umugambo utwara ni ushira ivyo bitare politique publique. Hanyuma twebwe nk'abasitwaye nk'abene gihugu nk'abanyagihugu bajya abantu baradufitiye ideni, izo de compte à rendre kuri twebwe. Kandi biriko ndabivuga gutya sindabivuga nishimikije ibintu vyo mukire, nishimiza amategeko, nja mwibwiza shingiro nkaja no ma convention amasezerano mpuzamakungu Burundi bwashize gwikomo. Reka ndabaha akarorero mwibwiza shingiro mu ngingo 39 itegeka umwene gihugu wese kwategezwa gucungira no kuraba neza gitunga gihugu tariko rero noneka. None mbajije umuntu atwara ni wewe nuri kurakora ivyo waje mbanyitse ikosa. Ikigira kabiri hari amasezerano mpuzamakungu Burundi bwashize gwikomo ico bita Pacte International relatif aux droits socio-économiques et culturels. Hari nyinshi mugareka mvugiye muri amasezerano hariho ikintu citwa amadruwa gatandatu igihugu kidashoboye kuyashira mu ngiro cyubahirize ku mwene gihugu. Nukuvuga yuko ico iyo abantu batwara bataribo canke babataragira ico no kwita imbono. Ndabakaroro gasanzwe igihugu cose umwene gihugu wese ahaba agomba kugira hari ico bita le droit à l'alimentation. Umwene gihugu wese ashobora kugira nafungura, kirazira kumba ngo hari umuntu yashonje hariho leta, kirazira kaziririzwa. Niko n'amasezerano mugenda musome hagize umuntu asonza hariho leta, iyo leta irabibazwa. Niko bigomba kugenda. Sirufyira bivuze genda usome iyo Pacte International relatif aux droits socio-économiques et culturels, nico bita le droit à l'alimentation. No muri constitution murabe constitution hariho ico bita le devoir et le droit des citoyens. Umusizana afise ivyasabwa mugana we nafise ivyasaba abisaba nde leta. Biri muri constitution muzorabe neza nta kintu c'ikinyama kirimo.
Muri pacte rero international de droit socio-économique et culturel bavuga bati le droit à l'alimentation. Donc umuntu aza kuronka icyo afungura. Le droit à la santé. Kirazira ko umuntu cyo kwambuka ntiyivuze. C'est interdit. Ivyo ni leta ibigarantisa. Le droit à l'éducation. Umwene gihugu wese ategerezwa kwiga ico bita education universelle. Le droit au logement. Umuntu wese ari mwico gihugu ateza kuronka kikumusaya. Hariho nico bita le droit à la propriété. Nta muntu ashobora kuba ari mu gihugu kandi ntagire akubita isuka canke ntagire donc ni ibintu mwumva mwese yuko ayo madruwa n'uburenganzira bw'umuntu. Navuze le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit au logement n'ayandi madruwa menshi umuntu wese afise. Hariho le droit à la justice. Urenganijwe mu gihugu burya ugomba kurenganurwa n'inzego z'igihugu kuko niryo tegeko ryagomba kugira. Rero aba bantu bazoja muri kongre bazove bafashe ingingo kwibazo by'ibitoro turavuga bihambaye. Burya kugira ngo ufate ibibazo jewe ndavye urabona kuva mu mwaka wa 32 twikukiye biraboneka neza yuko mu vy'ukuri turi sinzi ko mwese abantu baba bafise des notions za philosophie mwamuzi ikintu bitara rigori de la caverne. La rigori de la caverne bayita ngo rigori de la caverne do Plato. La rigori de la caverne itanga ama situation atatu. Umuntu ari muco bitari ignorance totale. L'ignorance, urabona ignorance. Wa wundi ashobora kuva ariko baragira amasase ngabo ariko bararasa agaca ko magenda no mu masase. Wa wundi ashobora kuba bavuze yuko hariho nka covid canke corona sinzi bwe bavuga bakavuga bati mwese mutegerezwa kutaramuka yasha muza gukaraba. Mugabo wewe bose agaca agenda gwa mu nda abantu. Uwo ile dari ignorance totale. Plato rero mwita ko abari enfant de la prison. Hariya muntu uzenya donc abari mu mwijima mu muzimagiza l'obscurité totale. Niko Plato yagezageje kwerekana iyo rigori de la caverne. Hakabu rero atangura kubona ivyijiji avuga ko abari tout près de la porte de la prison. Agaca avuga ati rero uyo muntu arafise nawe ingizi yabona ingene agira arashobora mu mwanya umwe ko yatanga natanze akarorero ko umuntu ariko ararasa mugabo mu muntu agaca guma agenda urashobora kuvyumva mugaheza kunyegeza ku mwasi. Urumva yoya nawe bagiye kwinyegeza ko kandi urumva wabuze ubwenge abukiri mu vyijiji. Twariko turavuga ivya corona bavuze bati urogacu uvuga uti jewe si ngwana muntu abwo daramukanye kandi bakubuje ko ivyo bintu bakubwiye ko ivyo bintu ari bibi mugabo ukaguma ubigira. Hanyuma rero Plato agaca arengana akavuga ati umuntu rero yamaze kuva wewe yagageje kwitiranya ico bita le monde des idées et le monde des illusions. Ugaca usanga rero umuntu akirida muri obscurité yavuye muri obscurité ari en dehors de la prison iyo caverne. Twebwe rero umuntu ashaka kubaza ikibazo none twebwe hagati yaho ati turihe mu bisanzwe. Jewe rero ngene ndabibona turi kwiyo etape ya kabiri. No turi. Iyo etape ya kabiri rero turafise ibitabo kweri byabayeho. Nous avons des livres, des documents, za documents zirena babwira hariho la vision 2040 turabona iyo tuja nkuko umuhinga yitwa Seneca yavuze ati burya iyo utabona iyo uje utazigira iyo uje ntuzimira kandi uzi umuntu aja ntazimira. Hama rero turafise ya vision, turafise PND, turafise stratégie nationale de lutte contre la corruption, turafise na ya document de stabilisation macroéconomique. Izo documents zire turazifise mugabo ubu wobaza abantu bari mu nzego bari mu butegetsi bazi no konte bazo ko ari bangahe ukweri ni baki kubera iki kubera tukiri kuri ya nivo ya kabiri y'ivyijiji turacari mu vyijiji. Ivyo rero twebwe tuvuga tuti
ko bagiye muri Kongo n'umugambo utwara n'abatware bagira bagende nibavaye batugirire communiqué déclaration batubwire bati désormais ubu uyatwa nituri muri ya règle de la caverne twarayitahuye ubu uya nous sommes dans le monde des idées. Le monde des idées veut dire quoi? Bisigura yuko umuntu d'abord yigishwa n'ibyabaye. Udashobora kwigishwa n'ibyabaye biragora. Nukuri. Naro navuze ni aya ma indicateur donc i parti ya bigizwe n'ama document n'ama indicateur nababwiye parti ya kabiri gacivugwa n'ama préalable yo kugira ngo document zishobora kuja mu ngiro. Parti ya gatatu n'ama recommandation d'ordre général. Twebwe muri Oricome turafise ikintu bita umuco d'évaluation et de suivi. Ibintu byose bibaye chaque 6 mois nous évaluons tukaraba yuko ivyo abatwara biyemeje bariko barabishira mu ngiro. Aha rero aya ma indicateur ndiko ndababwira n'ama indicateur yerekana neza ko mu by'ukuri ibintu bitameze neza mu bintu bijanye n'ubutunzi. Indicateur ijanye na inflation, murabizi neza ahantu igihugu kiri qui maîtrise l'inflation kirazira ko l'inflation ija hejuru ya 6 mu bisanzwe kirazira. Twebwe mugabo usanga turi kuri 25 40 kugera 45. Ukiri kuri iyo niveau biba bigoye yuko ushobora kuvuga kuri ko avance. Ivyo no kugira ngo murabizi kugira ngo inflation qu'est-ce que c'est quoi? C'est la loi de l'offre et de la demande. Ibituma l'inflation ibukwiri no kubera ta produisa hanyuma kandi nibyo duproduije ntidushobora no kubikingira ngo dutugira. Urabona ngo urashobora kuronka umwimbu w'ibiharage ukaronka umwimbu w'ibigori mugabo cyasanga uyo mwimbu ntushobora kugira ibigavye kubika cyangwa uhingura. Ivyo byose ni bitwereka yuko iyumvira byose biriko biraba inyuma y'imyaka 60 ningahe n'itatu ha twikukiye tukiri muri la règle de la caverne étape ya kabiri. Ibi bintu ni gitangaza vraiment, ni gitangaza. Twese twumve yuko burya turi andanje igihe tutogira prise de conscience. Indicateur ya kabiri ni indicateur yitwa le PIB par habitant. Umwimbu umuntu ashobora kuronka mu Burundi muri vision handitse yuko mu myaka 15 mpara y'ubu ni 15 en 2040 tuzoba kuri 2000. Ubu mu myaka yeze twari kuri 350. Ariko ugiye kuraba aho kuduga tuguma tumanuka. Twarageze meme no tuja mu iyi minsi ya vuba mu document twabivuze kuri 200 et quelque. Amajana 50 na kuri PIB. Urumva ari tuba turaduga. Ivyo rero urumva umunyagihugu abamuho munsi y'idolari rimwe. No kuvuga ibihumbi 3 ku munsi. Ibihumbi 3 bigura ifani imwe gusa. Urumva ifani imwe ibihumbi 3 vy'amafaranga y'amarundi. Nivyo bintu bibivarira kandi ibintu biboneka. Mugabo ndazi ko ivyo bintu abantu batabihuriza ko mugabo bituma bivuga ko cyo barabizi. Mugabo niba baza tugire débat tubibereke noir sur blanc. Iyo ni indicateur ya kabiri. Indicateur ya gatatu ni taux de croissance économique. Le taux de croissance indicateur yemewe. Igihugu cyavansa kiba kitanguye kuva kuri 6 7 8 9 kugera ku 10 aho vraiment umuvuti ndiko ndagenda ndikuri ya nivo ya nuzenya ya kabiri ya règle de la caverne ya Plato. Mugabo twebwe kuva muri 2005 twiko tuvuye mu ntambara tugize ntiturarenga kuri 4 n'igice. Urumva imyaka 20 ntiturarenga kuri 4 n'igice. Mugabo nababwiye ibindi bihugu bidukikuje kandi biri kuri 8 9. Mugabo avuga igihugu kiriho kiraja muri development kiba kifise taux de croissance à des chiffres 12 13. Tutarabona rero ko dufise ibibazo ngaho kwa indicateur kuko ayo nama indicateur de base duherako. Lutte contre la corruption en 2005 2006 twari ku 19 kwijana
19% kwijana tutuze twagiye kuri 20 kwijana ubu turi kuri 17 urumva twaramanetse none kayema mana yanje nivyo bintu mwe muvyumva gute mwe kandi kitagize na leta yabishize muri vision iyo ni indicateur yakora ibyo reka jenga rukuri kwizo indicateur zonyine izi indicateur rero reka ureka mvuga yindi indicateur ya nyuma ya kane ivuga ibintu bijanye na balance commerciale yerekana neza yuko donc cette balance est très déséquilibrée comment nuko mu Burundi ibintu dushora hanze ni bike cyane tukarondera ibintu byinshi hagacyaba ikibazo rero cyuko amasource yose y'amadovize y'amafaranga mva makungu yose yabaye bushe hagacyaza kwico kibazo cyaba kabako karekare n'utuje baca bacisha kuwepfu ibyo rero numva ko ari ibibazo bikomeye iyo indicateur ugaca usanga ku buryo sinzi ko mwibuka muri message à la nation umukuru w'igihugu yashikirije muri 2024 muri 2025 yavuze yuko 90% y'ama importation ari mu gihugu amafaranga batazi iyo amadovize bayakura atava muri source officielle bene mvuga ko ivyo bintu bari none nk'ubwo nacabaza ikibazo none hakozwe iki kugira ngo ivyo bintu bihagarare hakozwe iki aha rero nahacyari ibibazo tugende rero kuri point ya kabiri ijanye n'ibintu bitari politique publique mwibuke kubera ko bafashe guhera muri 2005 nafashe guhera muri 2005 kubera niho twari tuvuye mu ntambara naho twatanguye kuronka inzego by'ukuri zishobora kuba comptable responsable après la guerre naho intambara itari bwahere murazi ko yagiye guhera en 2008 umuhari FNL watwagwa na Gwaso sinyiraniye na leta aho rero twatanguye kuvuga tugire tudekore économiquement haca haza rero ama politique publique mvuge nk'abiri canke atatu kugira sinje muri birebire mwibuke politique publique yiswe plantation de plats fruitiers harashizeho na rubrique ikomeye y'amamiliyaridi n'amamiliyaridi yari muri budget ayo mafaranga yari jere mu biro by'umukuru w'igihugu bava ngo bagira batere murazi ko batera imivyaro y'ivyamwa harimo n'amavoka ahantu hose mugabe ico gihe mwese muravyibuka ivoka ndibaza yari gugwa hagati ya 50 n'ijana yizimvye gugwa amajana 2 maximum ubu wigeze kuranga henda bafinze noneho mwese murabizi ivoka izimbutse ni gihumbi iyo nizimbutse kare taryoshe ubu rero ni kuri 3 bine hari n'izugwa 5 umuntu agaca yibaza none uyo mugambi wararishije ntiwarishije wapi byaranse mugabo none umuntu acabaza ikibazo inyuma y'imyaka hafi 20 ho barabaye evaluation jamais nta evaluation yigeze ziba yo mugambi ntigeze habaye evaluation naremwe mu bintu biri normal ntigeze habaye evaluation hari undi mugambi waje bise Charwa Zero yaraje murabizi ico gihe budget y'amamodoka ari kuri 12 miliyari ni ibintu twakurikiranye do azeri yari kuri 12 miliyari nagira ndababwire yuko obudinane bariko barashira mu ngiro iyo politiki yaciye yija kuri 32 miliyari kandi l'objectif kwari kugira ngo amafaranga agabanuke ariko siko byagenze kweri byarabaye ikibazo amamodoka ya leta bacabahingira ko baraterura baratwara barabaha n'ivyo bita indemnité kilométrique igihugu kiragira ibibazo kirabura sharwa ubu yagenda murata ivyo bibazo rero vyose iyo politike yarananiwe mu bisanzwe mugabo umuntu acabaza ikibazo none ko imyaka n'imyaka yaragizwe harabaye evaluation yabaye kubera ko atabaye evaluation mbaza nkubaza politike ya gatatu niyo kuduza ama entreprise publique ama entreprise publique ni kintu mu bisanzwe gifasha mu iterambere ry'igihugu
n'ama entreprise privé mugabo genda murabe ama entreprise ahari yose musanzwe ikiterekana ko entreprise ifise performance ubirabira mu madividende igihugu kironka nkazo sizitugaye zitanga amadividende eka zitanga amadividende ibi rero ni ingorane ikomeye cyane kuko amasosiyete muribuka amakaya za Onatere n'izindi ntitwovuga izugaye iyumvire igihugu cy'u Burundi kirashobora gukora urushinge n'urushinge turacyagoye importa kugeza inyuma y'imyaka 33 twikukiye turacyaye importa urushinge turacyaye importa kirda nanegaye ariko none jewe ndi ku butegetsi no kwikubita amakofi kugira ngo numve yuko no kwibabaza après 63 ans tuche importa kirda tuche importa urushinge tuche importa tugwembe hanyuma umuntu akaja ngaha akararama ngo aratwara ça ne marche pas vraiment none yara rigori dora kaverne mwe mu ivyo bintu tugeze nukuri bagiye muri kongre nibadufashe biyumvire bazane ivyumviro bishasha mu mwaka uza tuzosubire kwimporta urushinge tuzosubire kwimporta tugwembe tuzosubire kwimporta igikwasho mugabo uzabumva ngo nabakoroni ntuzobura umuntu vyumva mugabo none uyo mukoroni yagukoronije akaba yaragiye inyuma y'imyaka 33 akakuvuga ngo mukoroni none uyo mukoroni bizogera jena narabivuze erego muri wese cyo gucakoronije nagenda bibutse Singapore ndabibutse Botswana ndabibutse ile Maurice ibihugu vyose twari turi condition zimwe batagira n'ibintu byo susoro dufise ntibigeze barafise aho bageze murabibona namwe nituvuga ko vyatunaniye hanyuma dushikira mugabo birashoboka je nemera ko birashoboka mugabo bisaba yuko abantu vy'ukuri bumva yuko tugize kugira rero izi document ariko natanga uburorero kugira nerekane ibintu vyakozwe vyagize mugabo vyanse ko dushobora kudekora kugira rero ngo ibi bitabo navuze bishobore bimwe bishika bine la vision européenne la stratégie nationale de lutte contre la corruption le document de stratégie pour la stabilisation macroéconomique izo documents ziravye vraiment ni documents zigitangaza zifise n'imena amafeuille de route mugabo nawe ndabibutse twaragize CSRP ya mbere tugena CSRP ya kabiri twari kuri taux de croissance économique ya kabiri kuri kabiri igihe twayitangura twari twiteze ko zoshika ku 8 arafe ya CSRP abiri mugabo twagiye ku evaluation ya kabiri en 2014 twiro turuva turi kuri 4 n'ibice kuri 4.5 mugaraganda babwire yuko kubera iyo instabilité n'umwina w'abantu bamwe baba bari mu bya politique nako kane en 2015 ko vyaciye vyononekara tuca dusubira twaciye tujya muri -7 ubu rero twasabwe kwinanata kugira ngo turago dusura kuduga mugabe igihugu gitera imbere mu bintu by'ubutunzi no muri stabilisation macroéconomique hariho des principes n'aya ma préalable rero nagomba ndababwire kugira ngo abatwara bavyumva hanyuma bazofashe nabo. Préalable ya mbere twebwe tubona mwishiramwe rikome kugira ngo iyi vision ishobore ni préalable yitwa la cohésion sociale. Ibyo wakora byose, ibyo wavuga byose ntushobora guteza imbere igihugu hariho umugwi w'abantu bamwe bari mu mpimba kandi barenganywa abandi bari mu mahanga. Wowe ugashanga ugatamba turiko turagira bimwe inguge ihora igira ihora ibona umwotsi hariya igaca ishira ikigori hejuru buri kwiracosa nk'apiki yagihiye. C'est vraiment la même chose. Ntushobora gufata ngo uri kurateza imbere igihugu ngo uri kuragira ama politique
hari abantu ini parti de jewe mfata ko hari imigwi itatu, hari imigwi y'abarundi iri mu mpimba mu maprizo. Mwibuke yuko la capacité ya prison yonyene imwe na majoro 8 mugabo genda murabusanga ariyo prix de 5000. Jewe narafunzwe ndabizi n'ubu namayo n'ubu nje ndashobora gusubira. Ivyo ndabizi kurere je n'ai pas de problème. Bro, ico ni cyambere. Icya kabiri n'abantu bari mu mahanga, abantu bari mu mpunzi mu mahanga mu gihugu. Abo bantu kandi birababaje kuko abantu batwara no munsi nabo barahunze. None bigenda gute ngo umuntu yagize ibibazo nk'ivyagize wowe cyo kugira nka bya bindi nyene? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous rappelle, je vous fais retourner muri ya rigore de la caverne. Rero tugerageze tugira icyo iyo cyo kintu cya cohesion sociale twagize ntibikunda. Erema ya kabiri ko kintu cya cohesion sociale. Murabona iyi image ngaha, murabona abagabo babiri, umwe avyibushe uwundi nawe ahwereye. Ni illustration mu gihugu aho usanga harakabika abantu bakeyi biziziye ivy'igihugu, abandi nabo bariko bicwa n'inzara. Ivyo bikreya ico bita frustration. Para bari mu mpimba, hari abari hanze, hari n'abari mu gihugu mugabo bari mu bukene butagira izina. Ivyo rero tuca tuvuga tuti leta ni ikore bishoboka byose kugira ngo abantu bagire utwe twanabivuze nibashiraho ministère à la présidence en charge de la bonne gouvernance, de la cohésion sociale et de la lutte contre la corruption n'urwanya ibiturire. Iyo ministère muraduka sida yananiranye byagenze bacu bashiraho ministère ijejwe vya sida kubera karakaranda. N'ubu rero ibi bintu tutabifashe ko nkama ngo turi kwari kibazo ni ngorane bitova unava pavance. Iyi rero ya kintu cha cohesion iwanje ni préalable, nibagire amnesty, nibagire je ne sais pas iki mugabo abarundi bose batangure bari hamwe birashoboka. Burya ibibazo bya politiki bitori nyinshi za politiki nye ndetubesha niko byama bigenda mwisi utabigize gutyo uri kuri yihenda. Iki kintu rero cha cohesion kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu kibi vya mbere. Ikibazo ca kabiri comme préalable wacu, on doit mettre à l'honneur la science. Ubwenge bugomba kuza imbere, hanyuma habe ico twita la distinction des postes politiques au poste technique. Ico kintu kitabaye navyo nibizora ingorane. Uravye ingene ubuzima uno munsi ni muhere ndabakaro gasanzwe bimwe biheruka kuba cy'amakomine. Murabona ivyo amakomine n'amazone ingene abantu babashizeho kugeza yaho umushikiranganje agenda muri parlement akavuga ati bijya bintu vyabaye ibyo bidashoboka. Ivyo rero tutagize n'ubu uya nta transmission y'amadosiye ibaho. Ivyo rero nibaza yuko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu byo gushira imbere ubwenge bigire, haboneka ibintu by'ama considération des compétences au lieu kushira imbere ibintu by'ama considération y'amantu nzenye y'ama des considérations partisanes, si je peux dire comme ça. Ivyo bintu rero nibaza ko bishobora kudufasha kugira ngo dushobore kugera kure. Ikindi naco twebwe tubona ni ikibazo cy'ama instabilité politique. Burya amakuru ku cyacu harimo instabilité, aho usanga nk'ubu uya aho dutwara baravuga ngo barasize ijana ku ijana, ariko uravye mu by'ukuri usomesheje amarinete y'ubwenge n'ubuhinga urashobora kuvuga ngo dufise stabilité politique ubu mu gihugu cy'u Burundi. Jamais jewe twobiharira nkabikwereka ko atari byo, twobiharira ko atari byo. Rero kugira ngo dushobore, iyi ni préalable ikomeye en matière de développement d'une nation. Nibagerageze haje icyo twokwita un débat sur des questions de société, ibiganiro amadeba aba hagati y'abantu n'abandi mugana mu gumenyesha amakuru murafise uruhara. On doit débattre sur ces questions de société, harimo ni ikibazo cha stabilité politique kuko c'est la base de tout.
c'est la base de tout. Iyo stabilité rero iba muri changement fréquent y'abantu n'ibintu, hanyuma umuntu akaza sans aucun critère ni wacusanga rero biko biragorana ko mu vy'ukuri dushobora kwavansa d'une manière igize imeze neza. Iyo ni préalable ya gatatu mbona yuko ihambaye. Ikindi twebwe tubona mwishirahamwe Polycom nuko icyo cya kane iyi document ya stratégie nationale de lutte contre la corruption yashizweho ni document ihambaye kandi iza gushira mu ngiro ibintu biri muri pilier ya mbere y'ijya vision. Twebwe tubona yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo ijya stratégie ya document de stabilisation pour ya document stratégique pour la stabilisation macroéconomique zije mu ngiro abantu bavyumve babimenye babishire mu ngiro. Ibintu birimwo ndaza karorero nuko abantu ibintu bijanye na governance n'ubutungane intwari ibereye administrative n'ibindi bija imbere bija mu ngiro. Ivyo rero turabona yuko umengo ntibiriko birakurikizwa. Ikindi nibaza yuko twoshira imbere comme préalable no gushira ubwenge imbere. Mwakino gihugu hariko kudenigra umuntu yagiye mu ishuri, hari ibintu byo gutesha agaciro bimwanyagara bita kugufovya ukamengo n'ubuteko n'ubutiza arabaho kandi ashobora kugira ubwenge birumvikana. Mugabo dans le monde actuel ka on ne met pas en avant la science le monde turi mushobora kwavansa ntibikunda. Reka kwe ibi rero namurabe bimwe bagira rero bya ma réforme yagigwa nababwiye ibintu bya education aho en 2012 habaye réforme hakaba école fondamentale hakaba bimwe nariko nababwira bya BMD baccalauréat master doctorat. Mugabo twese turabona ni bevariwe iyo systeme turabe ibintu twagiyemo ko iyo turiko turaja vy'ukuri urashobora kuba umuntu akazi akunanira gusirikira meme nikete ivyo bintu none kandi ntacyo muhora kuko burya uko wize ni kumenya ivyo ni bisanzwe. Mugabo none ivyo bintu tubigumize gutyo bigume gutyo hanyuma ukuntu abantu baronka akazi. Erega birashoboka ukarondera expertise hanze nibashira imbere aba diaspora n'abandi. Kiwe nibaza yuko ivyo oyi bishoboka igihambaye n'ukuri kurarondera kumenya iyuja. Icanyuma nuko tugomba gutandukanya les postes politiques et les postes techniques. Turavye ibintu biriko biraba kino gihugu urabona yuko ata transition ihari. Nk'ubu urabona harahindutse ibintu bye mu makomine no mazeniki genda murabe ingene vyagenze ingene baronse ubutsi n'ingene abantu mu ministeri nk'ubu mu ministeri bahinduye usanga ata muntu asigaye idose bataguhaye dose nta n'ushobora kuyibuka. Mugabo iyo hari umuntu ari recruté aguma ngaho niko kwisi hose bigenda ivyo rero turabona ko rugeza ngino sa ivyo bintu bitaraba kandi umengo nibisanzwe. Ico nagomba mvuge mu guheraheza nuko umuntu aravye ibintu biri ngaha turabona neza yuko hariho inzego zimwe zagiyeho zikeneye kugirirwa evaluation. Ndabibutse ombudsman mugende murabe amafaranga twarnyerangana, mugende murabe iki kigo bita Conseil de l'unité, Conseil national de lutte contre le génocide, imwe zo kurwanya nyabwoko. Sinzi Conseil économique et social y'umengo yarafuditse pratiquement n'ikibaho. None nk'amafaranga agenda aho hantu jewe dusaba yuko twe turavye mwe mu bahangara izo nzego zose zihangaye muravye ama mission yazo classique
murazi mwibuke ko zijya nzego nyinshi zaje ziva muri accord d'Arusha kandi zifise igikorwa kidasanzwe mugabo none mwe muramenyesha amakuru bamaze kubatuma ko kanga abo bantu niyo batuje kumva bababwira iki mumva bababwira iki muramenyesha amakuru rero izi nzego jewe saba yuko bozevariwa kugira ngo vy'ukuri tubone ko bari sira bonne voie ou pas hanyuma bibaye ngo bazifuta atacu zikimaze hanyuma hazi zindi nk'ubundi bakarorero muri stratégie nationale de lutte contre la corruption twavuze yuko hazojaho a comité national de lutte contre la corruption muganda genda babwire nizo nzego zose burya CNDH ifise mission entre autres mission harimo kugwanya igiturire no guteza imbere ubutunzi turi mu bashizeho amanuzenya amasitati yavyo birimo ombudsman hajya ibintu byo kugwanya igiturire gutuza abono nituka ry'igihugu hajya biri mu mission yiwe murambaza ndabirwa kuri rukara niwe yahora agerageza rimwe na rimwe akabivuga ivyo aha dusanga bagiye na protocole ikomeye cyane bagifaranga ry'igihugu mugabo uzokumva bavuze ivyo bintu n'umunsi n'umwe none ntivyanditsemo babivugira babikorera hehe twebwe rero nous les citoyens pour les journalistes il faut apprendre à exiger des comptes à nos dirigeants erega bakoresha amafaranga y'igihugu il faut kuba exija bakavyumva ko bagomba kugira rero mvuze kuvuga n'izindi mugabo dushobora gutera imbere tudashobora no kwevariwa d'abord ibyo twashizeho hanyuma ngo turondere kuzana ibindi ntibeza ngo bishoboke twebwe rero tubona ko hakwiye kuba des réformes profondes kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere murakoze